gusa barundi mwese aho muri ndabahaye ikaze karibu cane tubane mu kiganiro tuza kuba turi kumwe na Francis wono kwita mwene wacu Francis tuzi cane kuva kera cane bon Francis sinzi ko ari wewe ufise iyo compte ya FPI ya Fraternité pour des patriotes. Ni jenda yifise. Oh, okay. Ya indi ya Francis Rohero wayihevye. Oya. Ushaka nkuresha. Nukuca kozanya pardon. Niyo tugitangura ego. Landry sinzi kunyumva Landry ninteretse nakurungikiye demande yo gukosta kugira umfashe kujera umwanya urabizi ko rimwe na rimwe abarundi bitugora kurespecta za 4 minutes twihaye zisigaye ziri hypothétique. Peut-être pour être réaliste abantu ngira turaza kubabwira 6 minutes nawe ntungira baraza kuzirespecta tout en espérant ko baza respecta izo 6 minutes ego donc Francis wari watubwiye uti abantu uzokwishura les questions zanditswe hakiri kare kurusha les questions novuga gute ziza pose tuza kubanza kwishura ama question yanditswe imbere yo kwishura ama question abantu baza kubaza directement kuba ariko baratwumviriza bakunda kupoza ama question menshi barakunda kumpora ko ntumira abapoliticiens b'abarundi kuba ariko baratwumviriza mu nyumve neza sivyo icambere na mbere uburundi n'ubwa twese ivyo bintu si Francis yantumye kubivuga twumvikane neza ni ibintu je nemera uburundi n'ubwa twese mwumvise ntumiye Francis canke ntumiye Gwasa canke ntumiye Alexis Nduhije canke uwundi muntu wari we wese tant que ari umurundi nkawe ariko akora politique y'abarundi mureke kuza muri gira nk'abantu bababaye kuba twatumiye umuntu ariko akora ku kintu gifise impact ku buzima bw'igihugu twoba dusara mu mutwe mu gihe notumira umuntu ata impact nimwe afise ku buzima bw'igihugu aho niwo uvuga uti kubera ko uwo muntu wamutumiye ariko ntumiye umuntu afise impact ku buzima bw'igihugu afise influence mu mitwe y'abantu s'il vous plaît bon ndibaza ko twumvikanye kuri ico kintu so Landry nakurungikiye ko host Miro Reynolds sindayibona ndaje tumuspeaker ngasa okay nibaza ko ari bya bindi nyene vya misi yose byo gutangura space ukoresheje telefone hanyuma ukacurinda kuja kuri laptop okay naco reka dutangure dusome ama question ya mbere ku bwa Francis umwanya ariko arayishura ce niruka kuri laptop donc iza mbere Francis question za mbere zari zubakiye ngo ukuntu ngo wagiye muri CNDD-FDD kera ngo yica abantu nibiki est-ce que warahuza n'uwo mugambi wa CNDD-FDD wo kwica abantu babarisha amazira ntoki wariyo muri CNDD-FDD ryari wayivuyemo ryari ni igiki catumye uyivamwo ni igiki catumye uyijamwo est-ce que warabahanura basuti kwica nifo ego karibu cane Mwaramutse neza Reynolds. Mwaramutse Francis. Hama mu kiganiro abantu ndaza kubabwira aussi ukuntu ndakuzi tuzinanye en privé. Je ndakuzi nk'umuntu CNDD iriko iragupersécuta bien avant les manifestations. Nivyo abantu batazi. Sinzi ko iyo episode uza gushaka ko tuyivuga ko canke ko ari kinyegezwa. Mugabo ku bantu batazi Francis, jewe mu kiganiro ndaza kuronka umwanya wo kuyugurura. Ndamuzi personnellement. Naho ntari mu muhari wiwe ariko vraiment ndamushigikiye yego nuko karibu mon frère urakoze nibaza ko ata kibazo kitovugwa ivyo naciyemwo nta na kimwe kiri ikizira nk'umurundi rero ndarekuriwe kandi ndategerezwa kuvyishura mu gihe hogira uwo vyo babibakiye na cane yuko jewe nabo mu mugwi turi kumwe dufise intumbero yo kwifuza kurongora iki gihugu no kukigira neza rero ivyo ntitwoshobora kuvyifuza ngo twanke kugira ico tubwiye abarundi ku bintu byose bituraba mu buzima bwacu n'ivyo turimo nibaza rero yuko umuntu wese yo kwifuza kukimbaza ko icari cyo cyose ndategerezwa kukimwishura kandi navyiteguriye hama nkuko bivuze
nabanza nk'intangamarara kwibutsa abantu si ubwa mbere mu Burundi habaye umugambwe. Twebwe ubu twaragize umugambwe. Twawugize kubera iki? Hariho aho twaciye. Jewe kuva nkiva mu migambwe nigeze kubamwo, bijanye n'ivyo nipfuje gushaka gushikako, narasanze ko hariho intambamyi ingene imigambwe mu Burundi ikoze, ingene ibayeho. Hanyuma bituma ubwo nyene numva yuko hakwiye kuba inyigisho muri politike. Ni ukuvuga ko mu Burundi jewe nasanze umenga imigambwe ni imigwi abantu bagira kugira ngo barondere gushika ku kintu kibashavuje bakugikureho barabe ingene baca kugikurikira. Ivyo rero kenshi ngasanga umengo biba mu mwanya muto, abantu bipfuza cane gutembagaza ubutegetsi buhari gusumba kwiyumvira ico bagira bahindure co baciza. Rimwe na rimwe rero ugasanga abaje kubuhindura mbere bagize ibiruta mu bubi kubera batigeze bavyitegurira. Nico gituma nafashe umwanya munini nyamvuga nti ngomba kuba nk'uwigenga. Kuva mu 2006 mvuga nti reka twigenga, abantu bigenge babanze biyumvire ingene igihugu cabo comera imbere yo kuduza ishavu. Mu bintu rero tuza kuganira byinshi, nza kugaruka kwishavu tuba dufise kenshi, washaka ndarihera ko kuva mu gihe cyo kwikukira ni kuki dufise ishavu. Ni kuki rimwe na rimwe nko mu bibazo bambajije usanga bavuga ngo tubanze tujame, ngo tubanze ngo dukureho inabi, ngo ibisigara ngo tuzovyiyumvira hanyuma. Ico nico nshaka kuza kugaruka ko cyane. Ikigira kabiri ndaza kuvuga cyane mu bintu nza kwishura n'abantu, kuvuga ico nita umutima w'uburongozi, igituma nshaka ko abantu baduza umutima w'uburongozi imbere yo kwipfuza kurongora ibihugu byabo. Nifuza kuduza umutima w'uburongozi. Igihe tutogira uwo mutima w'uburongozi, ni kuki dushaka ko bagira nabi bavaho mu gihe natwe dushobora kugira nabi cyo kimwe. Ivyo rero ndabibona mu bintu bivugwa kenshi, abantu mengo bashaka ko haza abantu b'impambazi. Umengo turi mu kurondera muri iki gihugu umuntu yoza afise ibiguvu byinshi, yoza afise amakari menshi, yotuma dukuraho igihe cyose ibibi. None burya abantu b'amakari bashobora gukuraho ibibi, ubwo bobo ntibo baca bazana ibindi. Ivyo ndaza kuvyerekana muri bimwe nza gucamwo nk'akahise k'igihugu cacu, kugira ntahuza abantu igituma no munsi tudakwiye amakari cyane. Rero FPI nk'umugambwe ni umugambwe nk'iyindi. Nk'ivyiyumviro si ubwa mbere abarundi biyumvira, si ubwa mbere abantu bumva umuntu ariko aravuga politike. Mugabo ico bakirushije nuko nshaka yuko guca bugufi bibi nyishu gusumba kwibaza ko abantu bibaza yuko guca bugufi ari babifatanya nk'ubwoba. Ndamaze kubona abantu benshi bavuga bati mbega Francis kuri Burundi kubera ko umengo ngo ntiwagiriza umugambo uri ku butegetsi, ngo ntuvuge ngo uri kurakora. Cyo kimwe nka jewe uno munsi mu myaka ngeze ko sindigera mfite ico nagiriza intwaro ya cami yashitse 1966, nkuko ntarigera mvuga mu gahogo kanje ngo nagirize intwaro ya Republika ya mbere canke ya kabiri canke ya gatatu, nkuko ntarigera nagiriza Frodebu, n'ubu ntarigera nagiriza CNDD, kuko nibaza ko mu Burundi umuntu burya duhica afise. Rero kuja mu buzima twibaza yuko nk'umukaratusi tuwurindira kuronka kw'imicungwe, tukibaza ko igiti civoka tukirondera kw'indimu, kenshi ivyo bintu nivyo tubamwo. Dushaka ko abantu batwara baduha ivyo badafise, batigeze barima. Nico gituma nibaza ntitwaza kuganira neza. Nkaba nashaka gushimira kuri iki kiganiro wateguye, na cane integerezwa no kwakirana umutima w'iteka. Umuntu wese aza kumbaza naho yoba atavyumva nkuko ndavyumva, ndita ku rutare kugira ngo dushobore kuvyumvikana, kuko ikiriko kirambiza jewe sa mezi 2 canke 3 y'imbere, ni imyaka 50 iri imbere, aho mbona abana bariko baravuka nibaza mbega bazoshikana imyaka 50 bameze nkuko twabaye. Ngici ico jewe ndiko ndimvira muri politike. Mbega mu myaka 100 Uburundi bwo babumeze ukunyene, tukivuga ingorane z'abahutu n'abatutsi, tukivuga ingorane z'imigambwe, atanumwe avuga ivy'amazi y'abantu bo kunywa, atanumwe avuga ivy'akazi k'abantu, kugeza naho imigambwe ivuga ngo nta kazi kakibaho, ngo abantu nibimenye. Ngivyo ivyo nshaka ko tuganira, kandi ivyo nibaza ko bidufitiye akamaro kuruta kugira Francis. Muranyumva cyane gose? Ndabumva. Ego, merci. Umuntu wa mbere yapojeje amakestion tugitangura kwanonsa kuzoronka en tout cas kuzotwakira tukagupoza amakestion ariyo yose aduciye mu mutwe.
ni Diane Kaneza yabajije ati kubera iki uri mouvement ikora i Bujumbura muri opposition CNDD itagutera ko induru nka SNL wanashaka ntibakugarire nka MSD genre kubera ko umenga wewe ni sawa nabo kubera iki batagutoteza. Question ya kabiri muri opposition iki muri iyi dernier mandat ya CNDD-FDD. Question yiwe ya gatatu, j'ai partagé toutes ces questions ku bantu bariko baribaza ndiko ndabikura, je les ai partagées muraza kubibona ngahe hejuru kuri space. Question yiwe ya gatatu, ni giki utuma wibaza ko bagutora ubu urushize umugambwe kuri ubutegetsi abazogukurikira i Burundi uzobaproteja. Bon, nibaza ko avuga ati est-ce que aba bantu uri kuratumira ko bagusuiva umunsi CNDD-FDD yatanguye kubakerera urafise inguvu zo kubaproteja? Non, sinzi ni naba nihenze araza kuduga, mais ça c'est la question 3 sinzi ko nayisomye neza. Ya kane, tu es prêt à une coalition des partis d'opposition kugira birukane CNDD-FDD? Ya gatanu, que penses-tu de la guerre au Congo et le Burundi devrait-il s'en mêler? Ati pour le moment ni ivyo, bon weekend. Donc izo ni question za Diane Kaneza, reka turindire uzishure ce ndagupoza ama question ya Optimiste Birori hamwe na je pense Satoshi n'abandi bose qui ont répondu kijya gihe tuvuga kubijanye n'ikiganiro. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Ndabona agomba gushimira kwanza Diane kuko naje ndakunda gusoma ivyo yandika nakanyamuneza ko nashobora kuza nanje tukumvikana. Ati ni kuki jewe umugambo uri kubitegetse utantera induru. Ubwa mbere kiretse yuko jewe ntamenyereye nanje kuvuza induru iyo banteye induru, ntibivuga yuko je ntaragira ingorane mu bintu ndimo ubu mu Burundi. Ndamaze guca mu ngorane zitandukanye kandi hari habavyizi. Nubu ubunye byarashitse nkazigira, mugabo ndafise ubundi buryo jewe nkosora bimwe mu bishobora kunshikira. Hariho n'abantu turi kumwe bamaze kuzigira, mugabo ndafise ubundi buryo bw'ingene nize uburyo bwo guca bugufi kugira ngo ishobore gukosora bimwe. Murambabarira. Mugabo ntibivuze yuko ivyo abandi ibishikiye abandi bitonshikira. Ubwa mbere nagira ndakwibutse yuko iyo abantu bari mu Burundi ico kibazo ca Diane nshaka kukibaza mu bihe bitandukanye. Kuva umugambo uri ku butegetsi uje ngaha mu Burundi gutwara mu 2005, umuntu wa mbere mu banyapolitike yatanguye kuva ngaha anye agahunga muramuzi ni Nyangoma Leonard. Mbega igihe yagenda abandi bose baciye bagenda. Mbega igihe yagenda abasigaye ngaha anye baciye bacika les complices b'ubutegetsi. Hariho amaradiyo asanzwe avuga murayazi, hariho abandi banyapolitike kandi bavuga. Mbega ko we byamushikiye mu 2006 abandi bakiri ngaha bivuga yuko abo bandi bari bakorana n'ubutegetsi. Mu nyuma twarabonye abantu bari mu mugambwe FNL batarataha bagize ingorane muri iki gihugu, birashika mbere bamwe baricwa. Mbega mu mwaka wakurikiye mu 2008 ko mukuru wabo yaciye ataha i Burundi byavuga ko we ari complice, ko yataha abandi bahejeje guhunga. Mu 2010 harabaye amatora mu Burundi, uko yabaye muravyibuka, hari habashoboye guhunga igihugu n'abagumye ngaha. Mbega bagumye ngaha bica vyitwa ko bari complice n'ibiriko biraba mu gihugu, bari complice n'ubutegetsi. Mu 2015 hoho muravyibuka ivyabaye ntivyoroshe cyane. Abantu benshi byaratumye bahunga n'amaradiyo araturirwa mbere bamwe baragenda. Mbega bivuga ko abantu twagumye ngaha twari complice. Uno munsi kuba jewe nkiri ngaha bigashika nkuko bivuze akaba atawurankorako wankubite, bivuga ko ndi complice kuko abandi bagiye. Mu gihugu hazokwama hariho abashobora kugira ingorane bakagenda, n'abandi bashobora kurinda mu mwanya batarashikirwa bakabandanya bakora. N'uyu mugambo uri ku butegetsi muravyibuka, bamwe muri bo barahunze bava muri za kaminuza barahunga, mugabo hariho abagenzi babo bagumye aha nibo babafasha kugira ngo bashobore gushika ku byo biyumvira. Nta na rimwe rero abafise umugambi uko ibintu bihinduka mu Burundi bose bazotegerezwa guherera hanze ngo ni kugira ngo berekane yuko badashigikiye ibihaba. Je Francis kuva ndiko ndigisha ibyo nigisha n'abaciriyemwo
abantu bagiye hanze ntibagiye kwerekana ko badashigikiye bihaba ahubwo ngira bagiye kugira babakirere babate mwikanivo nka kurya babigiriye kirahwata n'abandi ego cyane urakoze gutanga uwo muco narinde bivuze muri kijya kibazo kuko umengo hari abagira bati Francis ko ari Burundi ko atacaraba umengo nta ngorana afise umengo bica bisigura yuko umengo jewe ico ndiko ndakora nta ntikigamije ico cohindura ngira ngo wantahuye ntiuze guhabwa gufatira ku majambo uraza kuzuramfasha kugira ngo twumve iyumviro ndufashanye ego biba bivana umuntu agira ati kugira ngo umuntu twemere yuko umenga ari karakora iby'agaciro byogira ico bihindura nuko atoba ari Burundi umengo hari bamwe babifata uko nico gituma nashatse kubivuga muri ubwo buryo rero kwari kugira ngire nti muri bimwe ndigisha ico bita non violence igenza buhoro birashika rero ko kenshi mu bantu jewe turi kumwe nibaza yuko abantu turi kumwe ndababwira ntica bugufi bishoboka niyo muri mu ngorane mu kanuma hari haho bishobora kudushitsa iyo n'ingendo nafashe kandi maze kubona ko henshi imfasha iramfasha gushika ku byo nifuza biramaze kuboneka ko henshi nko mu 2020 igihe nariko nditoza nduwigenga jewe abantu banje bari baracungera by'amatora barafunzwe bashika 65 ntivyigeze bivugirwa hejuru umugabo naratelefone abamustanteri aho bajejwe canke aba gouverneur ngaca bugufi kugira ngo numve ko ico ndahakura ari uko umuntu turi kumwe abanza kuva muri izo ngorane niko nasanzwe meze nico gituma niko ndavuga nti sindigera nubahuka jewe n'abaciriyemwo kandi mu cubahiro canyu mugabo si no mu cubahiro c'abatwumviriza sivyo nk'ubu twovuga yuko abica aba FNL bakabatoteza bakabamara bariko babica kubera gwasa daciye bugufi bikwiye adahora atelefona kugira babaribere canke twovuga tuti ni kubera wewe peut-être CNDD imubonamwo potentialité yo guremplacer abari au pouvoir kubera peut-être que bari populaire hama mwebwe bavuga bati bon c'est un mouvement peut-être idafise ubushobozi bwo idafise abantu benshi bodukurikira yotuma bahinduka ivyo mvuze ndabivuze kuko benshi nivyo mu bariko baratwumviriza je connais mon auditoire bon nta umenya bose ariko nibaza ko ari byo bashobora kuba ariko baribwira ati none burya nk'ubu fraternité des patriotes barabafunga ntibabice kubera MSD itazi kunegosia canke kubera SNL itazi kunegosia mugabo byoba ari ivyo naho wotubwira ukuntu basi twotuma twigisha abajya bandi ukuntu mama we baca bugufi canke bakayaga porepore ababanyi babo ntibicwe sinzi ko mwumva ikibazo ivuze birumvikana nico gituma navuze Reynold birashobora kuba bitaranshikira bishobora gushika ejo canke hirya ejo sinoja ngaho ngo nshire agati mu ryinyo ngo jewe ngo nta kibazo nakubwiye nti aho maze kugera bimwe nabikemuye gutyo ntibivuga yuko ejo bizokwamukona hirya ejo mugabo ndifuza ko vyomera uko ndaguha nako karero ndakavuga mu bintu kenshi nkuye gucamwo simvuze ngo abandi boca bagira nkaje mugabo ndayemeza neza yuko burya inkoni bize nabi mu kirundi bavuga bati bayimifu uko jewe nkoze nkuko bivuze FPI ntiragera ngira ngo aho wovuga uti aho yogera aho bayitinya bayibona nk'ikintu cyo gutinyika mugabo ikibazo nico ncanduza mbega umugwi utinyika kubera abantu babaye benshi canke bafise ico babivuga ko canke utinyika kubera ivyiyumviro ubufise ubwo umugwi ntibashobora kureka kutinya mugabo ufise akamaro gusumba nibaza yuko ivyo onye ni ibintu cyo kwiga kwiyumvira kuko nibutse muri mu itanguriro ingene imigwi ivuka n'ivyo yabayemwo bivana n'ivyatumye ingene iyo migwi yabayeho rero nico gituma navuze ntije muri kamere kanje urabizi rero wavuze ati turaza kuvuga ibitari bike urabizi ko jewe bimaze kunshikira ngahakwa kwicwa muri iki gihugu ngahakwa kugirirwa nabi urabizi ni washaka turaza kubigarukako so kuvuga rero yuko bitaranshikira yuko ari kuvuga ko nzi kunegosia mugabo navuze nti niwo muco ndiko ndazana wo gushobora kwibaza yuko abantu bamwe no bafasha mu bintu bitandukanye ingene twaca bugufi hanyuma ibihe ntibisa
nibaza ko buke ngira ngo wonyumva muri ubwo buryo rero bivanye kuri mwe n'abandi bivanye no kuntumbero imigwi ibifise ingene ifata ibibazo ingene babisigura birashoboka yuko imigwi idafatwa kumwe kandi washaka imigwi yoba yaramerewe nabi se kuvuga gusanga bifise ngo ububasha bwo gushobora guhindura ibintu ngo ni kubera ivyo hariho abantu bamaze kugirirwa nabi muri iki gihugu batari no mu migwi ya politiki urabizi bamaze gufatwa bakagirirwa nabi bazize ubwikeko bw'ikintu kandi batari no mu migwi ya politiki canke mu migwi ikomeye yari kirashaka kugira ivyihindura aho rero ndabivuze uko onye ntibivuga yuko ngo abantu batazi kunegosya mugabo jewe ndiko ndabigira umuco nibaza yuko hari ico bishobora gufasha mugabo ndanifuza ko atawo turi kumwe canke uwundi murundi vyoshikira ngo abandanye babazwa azira ico atotegerejwe kuzira ni bibi mugabo mu mibereho yiwanje niko ntahura ingene mfata ibibazo ico nita igenza buhoro muri iki gihugu nuko nibaza ko mu bihe bitandukanye abantu barongoye ibihugu iyo bibaza yuko bafise ingufu zo kwica no gukiza iyo babiyaza yuko bashaka kugira ico bashaka kikijana niho navuga nti kuri jewe inkoni bize nabi bayimifu niko ntahura ibibazo by'igihugu nibaza yuko aho onye ushobora kuhantahura muri ubwo buryo yego Francis turabatahura cyane reka mbandanye hariho optimiste Birori yanditse ati sindaheza Renor ego acabaza ati muri iyi manda yiri kirabango none iki nagize gute ubwa mbere jewe kuba naritoje nta mabanga mfise muri iki gihugu mvuga ngo nakora iki mugabe ikintu mbandanya nkora n'ubu ni kwigisha ivyo niyibandira bijanye na igihugu ndabikora hama mu 2020 twe twari abigenga ubu twarashize kwigisha abantu mu mugambe tugakwira igihugu kugira ngo tubigisha ingene dutahura politiki ubunye bitandukanye nuko bahora bavyumva ikizati ngo kuki ngo abankurike mbega vyoshika ngo nobakingira gute ntaho bivuga n'ubundi imugwi ngo kingira abantu ingene ngo abantu twese turabarundi turi bamwe imbere y'amategeko igihe ari intwaro ishobora gukora ibitari vyo yariyo yose ikagirira n'abantu sumugwi uhaguruka ngo uri kura abakingira hategerezwa kuba amategeko abakingira bimwe rero mu byo twebwe twibaza ubunye nivyo kwigisha abantu bijanye n'amategeko mbere no muri izo nyigisho duhora dutumiramwe abari bose n'abari mu mugambo uri ku butegetsi biramaze gushika kenshi twabona abajene benshi bava no mu mugambwe baza kumviriza ivyo tuvuga kandi turavyishe turazi ko hari ico bimara n'ubu ndanabibaza yuko n'abandi bashaka kudukurikira ari benshi kuko kimwe navuga mu migambo itandukanye ahanini bavuga ingene imigambwe igira inguvu ikanesha abandi ikabatsinda natwe tugerageza gushiraho kwibaza ingene twogirira neza abandi ndamaze konyera abantu bava mu migambo itandukanye bashobora kuvyumva igihe rero bari mu mugambo uri kubutegetsi benshi bonyumviriza bakemera tukayaga kuko ibi bintu byo kuyaga mu Burundi umengo ntibibaho umenga abantu bavyumva bibaza ko uwundi mu mugambo ari karavuga umenga abandi bagira bati naje hariya ndahimiriza ko abantu bagerageza kutwumviriza tubumvisha inyishu mu byo novuga nti gukingira abantu biva muri izo nyigisho mvuga niko ndabitahura hanyuma cabaza ati est-ce que je suis prêt pour une coalition qui pourrait probablement renverser le CNDD maze kukivuga kenshi nico gitumaza kugifatanya na kimwe cishavu mu Burundi kuri jewe ico nita coalition ni coalition de conviction c'est pas un fait c'est une conviction igihe rero jewe nibaza abantu mu mwanya mutoye kubera ishavu bashobora kuja hamwe ngo dutembagaze naka mu mezi 6 abonyene bakabarajyana ikibazo canje sindagishira ku ntembagaza uwo twikoariza ngo dushire ndakibaza kubaja hamwe ngo bikoarize bafise umutima uwuhe kugira bafite vision nimba abantu bikoariza kugira baba abadepite ivyo ntibinyenterese nimba abantu bikoariza kugira batembagaze naka canke baba baronka ibiti ivyo ntibinyenteresa mugabo nimba twikoariza kugira ngo havuke une nouvelle vision muri iki gihugu aho ndi pre nico gituma mvuga nti nama ndiko ndakurikira ivyo abandi bavuga numviriza ninde ari kariyumvira bija kure bishobora gutuma abana bacu babaho neza ivyo ça m'intéresse ndi pre yo kugira so genre de coalition igihe numva yuko la coalition si ibintu byo kumbwira ngo nyarutsa ngo tugira ducakiriki imyaka yose vyabaye muri kibiri imigwi rero yagiragira ama coalition murabizi
myinshi ihera n'abayikoze batarashobora no kwasamura. Ivyo rero biratuma mbaretisa. Par contre nishira ingufu kwikoariza n'abajene abana bakimbuye mu gihugu age cane ivyo kuja hamwe bibanze bije muri conviction yico dushaka gukosora gusumba ikibi dushaka gusa kwiyamiriza gato tutazi n'igisha gikurikira. Hanyuma ati niyumvise kugerekeye ari amakesyo abaza bijanye n'amajambo mwavuze. Hari ijambo muguma mukoresha ngo guca bugufi, harabanditse ouvertement mu ma commentaire n'abaguma babaza ku ma message ya Twitter bati mbega ivyo Francis ariko aravuga byo guca bugufi si bya bindi wiri Nyamitwe akunda kuvuga vya chini ya ulinzi. Ubwo wewe ntiwoba uri une opposition do pakotiye nkuko bavyita yo gukorabora n'abadede avuga ati ndi chini ya ulinzi ndaciye bugufi ntimuzonge nzoronka agaposte basi ka ministeriere canke akantu nyene ka deputation donc mbe umuparlementaire nibereho hama ngume ndyohera abantu ndababwira amajambo meza gusa. Est-ce que uko guca bugufi si ubwoba bwo gutinya vyakweri kwa affronter le changement? Urakoze cyane. Sinibaza ko ariko ndagifata kuko mu byo nemera kirafise ico kivuga. Ni kimwe navuga kare mu bantu benshi iyo ndavye ibintu bandika canke bavuga batari ngaha, jewe mu bihe byose igihe noba ntari mu Burundi canke igihe nari mu Burundi ivyo mvuga bigumana wa murongo nyene. Ni kuvuga yuko mu byo menyereye sinibaza yuko nshobora kubahuka kuvuga ngo mburire isoni abantu ngo nuko batwara canke ngo nuko ngo bagize ibibi ngo ndabaduke, kuko kuri jewe ndatandukanya umuntu n'icaha akora. Niko mu byo nigisha nivyo nigisha, kuko igenera bifata nsigura ko abanyapolitike benshi tumaze kugira naba badutwara no munsi ba CNDD-FDD bose turico no kwita les victimes d'un manque de vision mu gihugu, kuko abenshi mu kugira bashikira ubutegetsi si kubera bahashizwe na vision bari barondera, bahaje kenshi babwira bati ingo dusenyure naka aveho. Rero kuri jewe kuba mvuze unye ni nigihe nari hanze nk'akarorero hatwara abatari CNDD-FDD, sinigeze nubahuka ngo mvuge ibitabereye mu bijanye n'ubuzima bwanje ngo mvugire hejuru canke ngire gute. Ni kuvuga yuko guca bugufi kuri jewe n'umuco, so kuvuga yuko candeka kuvuga ukuri. Abazi ivyo nandika n'ivyo mvuga barazi yuko ntavugira mivumbi ku muvumba. Abivuze rero ngo bivuga ngo guca bugufi ngo ruvuye ko ngo noba ngo nshigiki ubutegetsi, niho mvuga nti sivyo, kuko hariho n'abaduzi ijwi bagatukana ataco bavuze c'akamaro. Ivyo bivanze kungene dutahu abantu baca bavuga bati none wewe kuciye bugufi muri CNDD-FDD ari yitwara, ariko warinjiye muri CNDD-FDD kera ari babuyo yabatwara. CNDD-FDD ntiyari iciye bugufi, barica abantu, bararasa, baragenda ibuta bakabwira abatutsi ngo wagosha abahutu wa droite ntumbaze ou vice versa. Banse kubikora bakaca bana barasa, rimwe na rimwe bakarisha amazira ntokiye abantu bafashe. CNDD ntiyari kiraca bugufi vya hatari. Pourtant tu en faisais partie et tu dis yuko wewe wamye uri kuri ya ligne nyene yo guca bugufi. Ico gihe CNDD-FDD ntiyari ciye bugufi, soit wewe wari uyirimwo ari wewe nyene uciye bugufi, me ubwayo iyo yari kwirarasana. Ica kabiri naboza barasana ugaruke kuri ico mpore tukivuge neza. Ndagisubiremwo oya reka tucishure kuko ni kibazo crucial. Ego karibu. Ego jewe ndakubibusha ko kubambere ko nizibuta bajya abana bishwe 1997 bari barumuna banje, n'igihe bapfuye naragiye no kubaraba, no mu byo maze kwandika ndamaze kwerekana yuko ndabashigikiye kandi kuwa bishe ari umwicanyi atatandukaniye n'abandi bicanyi. Birarenze n'urugero, nigeze no kuja hano umuntu yari karasigura umwe mu bari bavugizi bico gihe avuga yuko ngo bari bafise inkonda, mubwira nti ijya dortoir narayirayemwo, niyo bajya abana bagira n'amabuye 10 ntimwari kwinjira harya kuko ndahazi naraharaye. Nijyari je ninjiye muri CNDD-FDD, ninjiyeyo mu 1998 buhera hashira 1999 bamaze kuzana slogan ivuga ngo ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi. No kuvuga yuko kuba naraciye muri CNDD-FDD so vuga ko ndi complice y'ubube gito bwose bagiye barakora. Nijyari jewe ninjiyeyo, jewe ninjiye muri CNDD-FDD maze guhunga igihugu
gitwagwa ico gihe mu runganwe twarimwo gitwagwa n'abasirikare ico gihe babatutsi murazi ivyo bakora nukuvuga yuko jewe ninjiyeyo par objection de conscience nyimba muzi abantu bashobora kumva ico kivuga sinigeze mba umugwanyi canke nshigikira ivy'ingwano nubuye ko ninjiyeyo nk'umugwi wa politique nibaza ko nshobora nanje gutereramwo ivyiyumviro kugira ngo babijane aheza maze kuba muri uwo mugambe gushika ugataha mu Burundi nari mu bantu bagira bati nibaza yuko habayemwe abantu bafise ubuntu dushobora gukosora ikinakiriya imigwi ija ku rugamba murazi ingene bimeze abantu ntibayinjiramwo kubera bigishijwe benshi bayihuriramwo kubera ubwoba bahunze bakayihurikiramwo twari turi mu gihe gikomeye cyuko abahutu baje uko abatutsi bakaje kwabo jewe le courage nashobora kugira ndi mu mahanga nkavuga nti abo bantu kuko bageze kuri urwo rugero bonyene bamaze kugira amakuba menshi nabo nyene muri iyo ntambara bagiyemo murazi ko benshi bapfuye hari abantu benshi bagiye muri uwo mugwi mbere si uwo gusa n'iyindi bicwa na bagenzi babo bapfa ibitari bike bashobora gupfa ibiti bashobora gupfa ibibanza canke bashobora gupfa ingene bumva ivyo baza gukora kuba rero narawinjiyemo nuko nibaza ko nshobora kuja kuba umunyu ushobora gutuma bagira byiza kandi nivyo nabaterereye muri ico gihe nibaza ko nagize ikiganiro mu 1999 n'umuntu womenya yitwa Laurent Ndayihurume muri BBC ndiko ndavuga ne muri 2000 baheje gusinya les accords d'Arusha nerekana neza ico gihe natwara communauté burundaise Yaoundé nerekana neza yuko abagwanyi barakeneye kuronka abantu bize abantu baciye ubwenge abantu bashobora kuza kubafasha kugira ngo ntibame muri ivyo vy'ihori no kugwana kuba rero narayigiyemwo ntibituma jewe uvuga ngo naje nari umucinyi ngo naje narishigikiye abicwa kuko ni na kenshi nagiye mu kiganiro wo bibaza umuntu yitwa Gabriel Nikundana mu isanganiro nigeze kuba mu kiganiro c'isanganiro bariko baravuga ivyabaye ibuta ngahaririza nkanabwira bari muri CNDD kandi nkiurimwo nti mwarakoze amakosa ibi bitegeza kuzohanwa kuko bajya abana ndabazi ingene bari bameze rero kubifatira mu kivunga ni nkuko nanje nofatira mu kivunga ugasanga abandi bakavuga ngo umuntu wese ngo ari umututsi ngo bivuga yuko yisha abahutu umuntu wese ari umuhutu bivuga ko yisha abatutsi sivyo na gato hari isinzi ry'abahutu n'abatutsi b'intore batigeze baba mu vyabaye kandi baba mu kibana aho vyabereye ivyo rero nta sano bitangisha yuko kwadeka ku mugambwe uri kurarasana umugambwe tuzi neza ko wisha abantu ibuta et pas seulement ibuta iteza et tout ko tutokubwira yuko quand même OK we wagize objection de conscience ku mabi yari ko araba kuri leta y'u Burundi y'ico gihe ariko nta objection de conscience wagize kuri ico gihe ku vyo CNDD-FDD ariko irakora Reynold mu vyo nkora kuba naragiye muri CNDD-FDD birafise ico vyashikanyeko kuba barashoboye kuba barabagwanyi bagwana n'abandi bagwanyi jewe ntari umugwanyi nkumva yuko nshigikira umugwi w'abantu bashobora kuba bagwana mu byo twatugezemo hanyuma bakageraho banegosia mu byo twese twipfuza ko haba de négociation izo négociation zikadushikana aho abana b'u Burundi bagira iyo fierté yo kwizera reka cenda kwibutsa Reynold abantu batoye CNDD-FDD mu 2005 uko bangana bose wibaza ko bayitoye kubera bari bashima necessairement ibibi yakoze canke nuko bizera icizere coba mu nyuma nta bantu benshi babuza abantu washaka bo n'abatutsi bari babuza abantu bishwe na CNDD-FDD mugabo muri 2005 bayitoye bafise icizere cuko hari byo hinduka nanje nari muri abo bantu tugira icizere tuti igihe gisoda co canga igihe ibintu byo twaboma neza mu gihugu hari ivyo shoboka kuba neza nibaza rero yuko araho bivuga nta kintu na kimwe gishobora kunyagira ngo kubera nashigikiye umugwi wagwana mu gihe ariyo yari la norme muri iki gihugu nkuko umengo noza kwishimira ngo ntaco nabivuze ko ekada je sinari neutre mu ngorane Burundi bwari bufise nari ndi mu bantu bumva yuko zishobora gutorega umuti bidaciye mu ngwano mugabo bigashikako sabwe ngira mpoze question ya nyuma kugira sinda kumobirize je nyene ego 30 minutes two turavuga turi babiri gusa ma dernière question Chamara André a posé ama tuce twakira abantu ama bapojeje ibisa n'ivyari bimaze kwandikwa turaza kuca tubibona ni kubera abantu bako bambwira yuko ndiko ndakumobiriza
Yego. niko bimeze Oya ntibisanzwe. les 30 premières minutes. Turafise umwanya, yego. Yego. So, question yanje iri très simple. Ico gihe uvuze uti ico gihe nyene kugwana c'était la norme. Nivyo byari bihari. None ico gihe ico bagwanira la raison ou la cause yatuma umuntu yofata amasase ngo aragiye kurasa umujandarume canke umupolisi canke umusirikare kugira mutware ubutegetsi ku nguvu, donc arivyo CNDD ariko irakora, arivyo FNL ariko irakora, ba Florina n'abandi, kandi numva umenga ico gihe vyarumvikana ko abantu bafata inkoho. Ubu mwumva umenga wapi abantu niba support nyene biriko biraba bihorere canke abumva bo bifata niba bifate mwe mukaba mubibona ukundi. Mwumva umenga ntiharagera ko umurundi afata inkoho kugira yiganzure. Urakoze cyane. Kurusha byari biri muri année 90. Et qu'est-ce qui a changé kugira muri année 90 iyo umuntu akubiswe amerewe nabi avuga ati reka mfate inkoho ngwane, ariko muri 2025 amerewe nabi ubutegetsi bwifashe nabi kurusha muri 98, ubutegetsi bwica kurusha muri 98, abantu bakenye kurusha muri 98, byose biri au rouge, ariko no munsi umuntu yoca amubwira ati oya ntufate iyo nkoho mwene data, reka dukene muri dede. Niyo question yanje ya nyuma. Inyigisho ndayikuraho nyene Reynold. Igihe mbona abantu bafashe inkoho bakibaza ko bazozana inyishu, jewe ntayifashe nkumva yuko jewe nk'uwizi by'ubutunzi ngira nti inkoho si nyishu, mugabo ko mushobora kuja vers négociation, ntingira ngo muzokenyera abantu bazana ubwenge kugira ngo murongore igihugu ntituze dusubire muri ivyo by'intambara. Nico nyiriko ndibaza nshaka kwiyamiriza, kuko sinibaza ko abofata inkoho mu bihe ibyo ari byo byose hari ico bokosora mu gihugu. Abadede barafashe inkoho, imbere yabo hari abantu bari bafise inkoho ntaco bakosoye. Abo badede n'abandi bose barafashe inkoho ntaco bakosoye. Ivyo byose vyaremye umutima w'ubukimbirane no gusimbirana ko none ni gute uno munsi ngeze ku myaka 50, ivyo nabibonye kuva mu myaka 20, umuntu yoja kunsigurira ngo ndabisigurira abantu mu inkoho zozana inyishu. Umugwanyi asa n'uwundi. Umugwanyi yubahuka kwica abantu, yibaza mu kanya gatonyi ngo hari ivyo yokosora, yandura ubube gito bumutuma yibaza ko ashikira ubutegetsi agira ububasha budashoboka, bumutuma atagisubira kumva abantu. Ari naco gituma jewe tumaze gushika mu butegetsi nubahutse nkavuga nti ndademission muri uwo mugamwe ndawuvuyemwo, kuko mbona yuko abantu baba bageze ku rugero bibaza ko inkoho ariyo ivuga vyose. Nico gituma n'ubundi ko ndabwira abakiri bato, inkoho ntikosora na kimwe. Inkoho ishobora kubaha ububasha bwo kugera ahantu kuko mwibaza yuko mufise inguvu, mugabo inkoho ntizokosora ibyatumye tuba muri izi ngorane. Twagiye muri izi ngorane kubera iki? Kubera atabantu bafise ubuntu, atabantu bafise ubushinga ntaye n'ubugabo. Abantu bose bibaza yuko kwica kurenganya abantu kubatoteza ari yo muti. None igihe abantu bose bagize ivyo nyene baca muri ivyo nyene bo bikosora gute? Iyo rero niyo ntumbero mfashe. Abibaza ko boja kugwana barabifitiye uburenganzira kuko bavyumva. Nico gituma na 19 kubwira n'icenda ngira nti yari objection de conscience, sinigeze nshigikira je umuntu avuga ngo afise inkongo yo gukosora. Urumva nuhanuye abantu gutega amazosi, wobuze uti uwumva yo kwigwana ko niyigwane gusa wewe ntuzomuherekeza. Ikada yatsinda muzokora na demokrasi. Reynold, umviriza neza. Ubwiye abantu jewe ndafite abarundi turi benshi, kandi abarundi ntidushobora twese kumva ibintu kumwe. Iki kiganiro wakintumiyemo kubera ugira uti Francis mu byavuga hari ivyo numva umengo ni byiza, wanavuze ko turi abagenzi kuva kera. Nuko mu byo mvuga hari ivyo bibaza ko bishobora kugira akamaro. Wantumiye si kugira ngo numye abandi ibyo bakora, wantumiye kugira ngo turabe ko ivyo mvuga hari ico vyomara mu bihe tugezemwo, mu gihe intambara z'urutavanako gushika n'ubataco zamariye igihugu. Nico gituma twe turiko twigisha tuvuga tuti umuntu w'impambazi azokwibaza ko kwica abandi konona bizana inyishu, twe turiko tumwereka ko bitazopfa bizanye inyishu. Ngiyi intumbero dufise. Uwibaza rero yuko we ari byo ashingiyeko, uno munsi nibaza nti ananyumvirize, ndabifatira ko n'uburorero bwo hafi. Hariho abantu mu 2020 bari bakiri mu butegetsi bakomeye, berekana ko bakomeye, ubu baguye hasi, bashitse hasi, kandi bari bafise amapeta jejeta. Nivyo sigura n'undi wari wese nico kimwe. Kugira inkoho, kugira amasasi, kwica abantu gasasika
ntibikosora na kimwe mu gihugu mugabo kwicara abantu bakwiyumviriza ubwenge bakumviriza abantu bashobora kuzana inyishu z'ivyo bintu bituma tugabanya ishavu tukamenya ivyo turimo igihe rero nigisha yuko ikibi kidakosorwa mu minota 2 ibi turimo ndabizi sindabiyobewe nico gituma ivyo nigisha nipfuza yuko bikosora ivyo bintu ivyo navyo bishobora gufata umwanya nico gituma yanyishu ivuga ngo nyarutsa ngo dukureho iki iyo ntayo numva kuko narabonye kanga habayikoze ataco yamaze narabibonye rero jewe muri umwanya naho ntashaje cyane nk'inararibonye sinshaka umwana w'imyaka 21 na 2025 nk'iyo nari mfise muri ivyo bihe yosubira kwibaza yuko iba inzira nico ndiko ndaharanira kandi ndagifitiye uburenganzira mu gihe abandi bose bibaza yuko gukomeza urwanko gukomeza kuvuga abandi yuko ari abacankaraba ivyo onye nzoguma ngwana nerekana ko turi abarundi kandi ko twese twifuza bimwe kugira ngo iki gihugu kimererwe neza abipfuza rero yuko gisambuka canke kibi c'abahutu gusa canke c'abatutsi gusa abo onye bavuze nzo kwa mfata ijambo kugira ngo nanje ngarure abandi ku bwenge ivyo nzobivuga sinshobora gushigikira umuntu numwe yibaza yuko ushatse kwerekana yuko uwofata inkoho yoba ariko yifata kugira yica igihugu nkuko menga CNDD-FDD atanumwe arafata inkoho ntiriko iracica ica kabiri umenga uri kuvuga yuko uwofata inkoho wese yoba yifatiye ubwoko kandi sivyo urashobora gufata inkoho kugira ubogora igihugu kubera CNDD yacishe mugabo abo bantu ntibo baba bagutumiye kugira mufashanye kugwana kuko urumva si ibyawe mugabo ntiwoca nawe we ubagiriza yuko bariko babigira ngo kugira bice igihugu ntawe nigeze nagiriza ubwiza neza navuze wewe wampaye ikibazo umbwira uti abantu bandi biyumvira uko ni vyiyumviro ntabo ndabona jewe nanje nakubwiye ivyo ndiko ndakora nivyo wampamagaye mvuge ndiko ndakubwira agaciro kavyo ushaka ntange uno munsi ngaha anya agaciro k'inkoho ushaka nze kuvuga agaciro k'abariko baragwana mbona n'abagwanye iki gihugu ngene bariko baragitabura baconona ushaka nemeze yuko abantu bagwana bica abantu ari bo bogikiza ndakubwiye ko na demission navuye muri CNDD 2006 hagira hari imyaka 200 ugira unyumvishe yuko abagira nkabo nje mvuga ngo ni sawa navyo mugabo ko navuze ntiturabarundi nkabajewe ntafise uburenganzira bwo kubwira umuntu bwo gutegeka umuntu icakora nico gituma ndiko ndakora uko numva kugira ngo ejo ivyo jewe nemera ari byo bizofata ikibanza c'imbere kuko abafise ivyo bagwanira saba mbere sinaba kabiri bariho benshi bagwanye abantu rero muri iki gihugu benshi washaka baja no ku rugamba sinabo baba bavyiyumviriye abavyiyumvira babashira imbere bobo ntibigera bagwana jewe Francis ndi mu ba concepteur uri kara concevoir ingwano ntajana mwabana biwe naba bari ku butegetsi nivyo mpora ndababwira bari ku butegetsi bamerewe neza mugabo ntibajana abana babo mu ngwano bajana abana b'abarundi nivyo ndiko ndasigura ko ataho bidushikana okay Francis baba bari ku butegetsi n'abatarabushika inkoho ntizokwigera iba inbox hacaza ama question nk'ijana urakoze hari ubuvuze ati en fait uravuga ikintu abantu bakaca bapoza ama question malheureusement je dois réagir au coup pour coup mugabo ni ryanyuma mvuze Landry unsubiriye kuvuga Landry uco nciramwe uco poza ama question yawe Francis uvuze uti gufata inkoho ntaho vyigeze bishikana abantu ucofata kuri exemple yuko ba CNDD-FDD bafashe inkoho baca bashiraho intwaro y'igikenye kandi ataho yigeze ishikana u Burundi bon ivyo ndavyemeranya nawe ariko jewe sinemeranya yuko ataho bashikanye Burundi kuko kera bigeze gufata inkoho kuko n'inkotanyi zarafashe inkoho pourtant ko bwanje Rwanda rugeze kure par rapport yaho Havyarimana yararugejeje yigisha urwanko na genocide ica kabiri na Museveni yarafashe inkoho kandi agejeje igihugu ciwe kure n'aba Ethiopian n'abandi bose muri Namibie na za je pense Mozambique igihugu cabo ibihugu vyabo ils ont avancé malgré ko bari barinze gufata inkoho donc ntitwogira une relation de cause à effet gufata inkoho no kucutwara nabi plus tard je pense yuko none abarundi kugira ubufasha inkoho wese yitwa umurundi azoca twara nabi ndahejeje sinsubira urambabarira uburore rutanze bivanye n'ivyo shaka gushika ko sinza kugira ico ndabuvuze ko muranyumva
Yego cyane Ego François. bwana Francis turakumva neza. ubwo burorero utanze bivanye uvuze ati bimeze neza canke bigize gute sinashaka kubwivazako cane urabintungako mugabo burya inda imenya uwayirayeko umunsi hoba hariho ibiganiro vy'abaganda canke vy'abanyarwanda canke vy'abaethiopien ico gihe ukabatumira nzoza kumviriza ingene bashima bose bihari nico bituma ntashaka gutsinda bivuzeko Afapasi naregize ikiganiro n'uwitwa Andrew Mwenda kuri irya ntuze yaba Voice of Kivu yaba bo muri AFC en tout cas bo babona umenga batwawe neza cane. Ni vyiza nico gituma mvuga nti jewe no musi ndiko mvuga ivyo Burundi kuko hariho n'ibindi bihugu barimwo bavuga bati Burundi butwawe neza cane. Hariho abarabi ivyo mu bihugu vy'iwabo bashobora kuvuga bati Burundi butwawe neza cane bariho. Nico gituma ntashaka kuhaborda ico kibazo muri ubwo buryo kandi uze kukindinda kukigarukako gutyo mugabo ico no ushobora kugushigikiramwo kiza gufatana nico nibaza Sankara yigeze kuvuga ati umusoda atigishijwe n'urupfu umusoda yigishijwe ashobora kugira ubuzima nico gituma rero ikibazo ciwanje nimba abafata inkoho bashobora kwigishwa ibindiko ndavuga bakavyumva bakumva ico boshira imbere ico gihe nzobitahura bica bihushana na kimwe wambaza kare abasirikare bacu twabonye mu Burundi mu myaka iheze nabo dufise urabizi benshi ishusho tubafiseko nico gituma navuga nti barakwiriye kuronka inyigisho cane kugira ngo ntibabe gusa abitwaza inkoho igihe rero hoba ubuntu mu gihugu ico rero kiri muri mwambaza ngo ivyo nigisha iyo abantu bafise ubuntu imbugita icika igikoresho cyo mu gikoni iyo abantu badafise ubuntu imbugita icika ikigwanisho nibaza rero yuko urumva ico nshaka kuvuga iyo abatwahereye mu ntangamarara z'ivyo igihe nabikubwira ucu ntahura uno munsi igihe ho bishavu hakaza vision igatuma twese dutahura iyo turiko turaja abenshi mu bantu bitwaje ibigwanisho ntibosubira kubitumbereza kuri barundi bibaza yuko ari byo bibaha agaciro nico gituma n'ubu nariko ndakubwira nti nimba umuhamagaro wipfuza gukorosora ibi bintu ico yitwaje cyose byoba biciye mu buntu aho yo hava numviriza ico kiganiro nkagira ico ndabishikirizako nibaza rero yuko kubo maze kumva ku migwi numva ingene ihangana ndavye ibintu vyandikwa ku marezo sosio na bamwe n'abandi abashigikiye ubutegetsi n'ababugwanya ndabona neza ko hari ikibazo co kutaba bari forme hari ikibazo co kwipfuza kubabazanya n'inkana kubwirana nabi n'inkana ivyo byo kumva yuko bamwe baranezerwa bamwe bariko barababara ico nico nibaza nti abantu rero nk'abo iyo baciye baronka imbugita bagashira inkoho mu ntoki ntiziba igikoresho co gukingira abantu ziba igikoresho co guhonya abantu kandi ico sinshobora kucumva nico ndabifata ko nibaza ko ariho ngereranya harakenewe rero izo nyigisho kugira ngo abasirikare bacu abapolisi bacu abarundi bose bifuza kugira ivyo bakora bumva ko bibaronka izo nyigisho z'ubuntu kuko no mu vyo mvuga nivyo tuganyira byose ivy'iterambere bijya byose mvuga ntaco bimaze atabuntu tugira ntaco bimaze atabushinga ntatabugabo tugira aho rero nzobasubiye kuco no kwita ku mushinge wa FPI ivyo tuvuga urumva ko nawe ahubwo ivyo uri kurifuza mbwira ngo abo bantu nibaza ko tutosubira muri bibazo twotangurira ngaho wonye Ego Nahejeje ibibazo reka duhe na Andri. Ego rero turakoze ndakuramukije Francis Rohero nibaza kunyumva neza Mwaramutse neza Andri mwaramutse ndagushimire ku muco mwatanze ku bibazo vya mbere byabajijwe naye ndafise ibibazo nka bitatu hama mwejeje kuvyishura ca tumviriza abandi bamaze gushika hano ku murongo ndabona n'abadugija amaboko turabwira uko bakurikirana jewe ikibazo ca mbere Francis nashaka kubaza kijanye nico no kwita question d'éclaircissement kugira abantu dutahure uko novuga entité zitatu maze kubona ziriliye na FPI canke zikorana na FPI zoba zubaka canke zikorana Francis Rohero azumwe yatanguje le mouvement orange nibaza ko ariyo havuyemwo fraternité des patriotes ineza n'umusi nibaza ko ari umugambi wemewe
hakaba n'iyindi cadre nibaza ko ari sinzi ko ari réseau canke think tank mukorana yitwa cadre de réflexion et d'action pour un développement intégré ariyo yanditse votre sinzi ko ari projet de société canke manifeste initiative vision d'un Burundi prospère ambitieux et paisible na rose umwanya wo kugisoma nashaka ikibazo ca mbere mu dusigurira isano riri hagati y'izo entités zitatu hagati ya mouvement orange parti FPI hamwe na cadre de réflexion action pour un développement intégré cyo ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri gifatiye kuri ico nyene mbega ijya plutôt la vision imwe élaborée muri ijya la vision que vous avez élaborée au sein de ce cadre de réflexion ariyo nayo mushira imbere comme projet de société yoba ifise icisana n'ivyo tumaze na vision twumva ishigwa imbere na leta ivuga ngo 20 40 20 60 kuko umenga ari beaucoup de similitudes umuntu ariko arayisoma kuko mwe mwayanditse bwa mbere muri 2009 umuntu agashobora kubaza ati mbega est-ce que la vision ya mouvement orange yoba quelque part yari inspiré la vision 20 40 20 60 cyo nikozo ca kabiri ikibazo ca gatatu ari ahantu muri kiya gitabo nyene mwana muri vision igihugu twifuza kizoba ari ivyamwa vy'igikorwa c'abarongozi benshi kandi Reynold tumuha ijambo abandi kubera iki hariho umuntu ariko arapoza question mudutunge tugire ordre muri suite nitumwumva Reynold mwanyu je ndakumva neza nitera imbere ngira atariko arakumva ariko je ndakumva okay bandanya mumbare gato atera imbere gisanga utanyungura ashobora kumanuka mu gacugaruka yari giye bora bishika kwera connection nariko ndabaza rero n'ikibazo ca gatatu kijanye ni biri muri contenu ya la vision mwashize imbere monsieur Francis muravuga ati igihugu twifuza kizoba ari ivyamwa vy'igikorwa c'abarongozi benshi kandi bazomara uruvyaro rumwe donc biri plus d'une génération ati turashaka gutanguza umugambi munini cyane urenze ubuzima bwacu n'ubushobozi bwacu umugambi usaba uruhara rw'abanyagihugu bose bafise inshingano uyobowe n'abarongozi bafise iyerekwa bakunda igihugu kandi bafise umutima ukunze ikibazo rero kiri kuri ico nyene mwebwe muri FPI canke mu Orange muri ko mukora iki kugira mushikane iyo vision muri ko muratubwira nga ikibazo ca nyuma sici wanje nagihawe n'umuntu inbox yacanse mu gifaransa mu nkundire ndagisome uko yacanditse ngira muraza kucishura mu gifaransa cyangwa mu kirundi canke bikeneye umuntu agisobanurira naco mu kirundi umuntu yandikiye yambwiye ati que répondez-vous à ceux qui pensent que le mouvement Orange ou FPI est un petit groupe élitiste composé de jeunes cadres urbains satisfaits du statu quo actuel tout en vendant une vision idéaliste et connectée des réalités de 2025. C'est ce que tu me dis quand tu as une voilà. Ibibazo byanje ni ivyo mu mbabare ni bine ariko munashobora kuvyishura mwanya muto hamaje tu hanahana ijambo rero nabamaze kuduga hano ku murongo murakoze cyane. Kurakoze cyane kugira mvuge ikibazo ca mbere no kuvuga yuko nca nibutsa relation iri hagati ya cadre de réflexion twatanguye na FPI na Mouvement Orange na Mouvement na ego cyane yuko jewe mu 2006 mu kwezi kwa gatandatu CNDD yari yagize ikintu bita Assemblée Générale Bururi amatugiyeyo ivyavuzwe ico gihe mu ngingo zafashwe baravuze bati ntidushaka umuntu umwe azosubira kuvugira ku radio yari inama yaje kugira ico no kwita cassure hagati y'umugambi wari uhari ku butegetsi n'ibinyamakuru bavuga bati kirazira mbere no kugira umuntu avuge azobanza gusaba uruhusha daire hazovuga abavugizi hari hatanguye kubugwanko hagati y'amaradiyo jewe nanje Francis kuva ntashe mu Burundi uwo mugambi nkashika nkabona abawurimwo nariko ndagira icizere nibaza nti nabantu numva bavuga ko basenga nabantu numva yuko bariko nibaza nti n'imiburiburi pemport ivyabaye hari ivyo tuzokosora niko navyumva nari ngeze mu rugero mvuga nti ingwano iraheze kandi urugamba bagize
ndarutahura mugabo numva ati hatangwa urugamba rw'iterambere kumvisha abantu kurondera abantu l'excellence kurondera abantu botuma igihugu kiva mu ngorane cyarimo umwaka utarahera rero bagezaho je nanje nari nakuze kuva ndi umwana mutoyi ndi muri primaire ndi muri secondaire namandiko ndavugira ku maradiyo vacances zapfa kugera namfise amatelefone ntelefona ku maradiyo mu biganiro vya kera radios ntuzenya byo mu mavakanse radio vacances ibintu byinshi nama ndi muri ivyo maze gushika nga iradio yari umugenzi wanje kuvugira ku iradio ivyo niyumvira niwo bwari ubuzima bwanje namye nkunda iradio ico gere batubwiye bati ntimuzosubira kirazira narumvise yuko ubwo nyene bambwiye bati nta kibanza ufise ngaha ni kuvuga yuko kirazira kuvuga kirazira kugira ico dushikirije mu kwezi kwa kane kw'imbere yaho niho hari habaye bijya byari vyateguwe n'ishira mu gitwa Global Right ngaha watch ku buryo batuma tuvuga ivya Lovene Favril nkaja kugira ico ndabishikirizamwo bitandukanye nkumva rero umuntu ambuza kuvuga aranyaze byose ibyo nshobora gushikiriza ibyo nshobora gutuma abantu bumva naho rero n'abagenzi banje navuga nti jewe ndavuye mu mugambwe reka dutangure kwiyumvira mbega uburundi bwabuze iki uburundi ntibwabuze umugambwe uburundi ntibwabuze igisodo uburundi ntibwabuze ubwoko uburundi ntibwabuze iki uburundi bwabuze uburongozi bwiza iyo cadre de réflexion rero twarahura tous les samedis kugira tuganire ikintu bita école du samedi abo twari kumwe benshi baravyibuka twahurira ahantu batandukanye musi y'igiti tukicara tugasoma urwagwa kugira ngo tubiganire turagwira turaba benshi mu nyuma turiko turaduka kugira ngo tuvuge ati none iyo cadre tuyigira gute nagira nti nituduza abantu tubajane ku cyo kwita maturité humaine maturité muri mu buntu bw'abantu navuga nti reka twiyitirire ibara twibaza tuca tuzana ibara ry'umucungwe niho byatanguriye turagira movement orange kuko numvuga nti reka tukivuge bihurirana nuko rero turiko turegera mu myaka ico gihe kera je nandika ama reflexion yanje ku masite nkayarungika ku masite yaragezweho ico gihe hari Burundi News abarundi.org amasite atandukanye narandika no mu binyamakuru vya Arc-en-Ciel ivyo nanditse ama reflexion narayatangayo bakayapublia hama mu nyuma haje ama réseaux sociaux Facebook itanguye ntangura ndi mu bantu bambe bayigiye ko nkumva yuko nshikiriza ivyiyumviro muri ubwo buryo no kuvuga yuko movement orange yaje kugira ngo iduha kajyo ko kugira ico twiyitirira tugira ico dushikirije cyane cyane ko naguma mvuga nti icambere sukuza umugambwe abantu nibohera ku mugambwe nibahere ko tubanza kuganira tuvugane movement orange rero yabaye nk'ico no kwita image no kwita de publicité image iza ituma tugaragara kugira abantu bamenye ico ndiko ndipfuza ivyo rero twarabikoze nka bimwe Renorde yavuze kare ndiko ndabikora narigeze kwandikira ikete mu myaka ya 2011 mukuru w'igihugu ntibabifata neza ndahakwa kubizira birabamwe ingorane kandi ivyo nanditse ari ibintu vyiza niko ndahanura ngira nti iki kintu ni iki ni murabe ingene amabije akoreshwa arabe ibintu ingene bikoreshwa kuko ama reflexion agira nanzi icamaze rero numva rero ko kugira ngo mbandanye nshobora kugira ico nshikira ku radio nuko jiwe ntaba nkiri muri uwo mugambo nico kitwane nawe uvuyemo numva yuko nta kibanza ndahafise rero maze kuzandashikira ivyo biganiro narahamagawe cyane mu radio isanganiro RPA n'ahandi nkashikiriza ivyiyumviro vyanje abantu bose bagiye baramenya ubiko mu Burundi byari bikiri kure ko abantu bigenga bashobora kuba hamwe bakazoja mu matora kandi bakaba bafitaniye ubucuti bwa politike bigenga numva rero ko movement orange izo kuma ari platform yo gushikiriza abantu ivyiyumviro tutasubiye kubwira abantu ngo umugambwe tubabwira umenga impuzu nizo zije imbere ibimenyetso mengo nivyo bije imbere ntikada tumenyereza abantu kwiyumvira umugambwe ibe nk'ico no kwita alibi politique mugaba banje gufita ikintu mu mutwe bagenderako c'agaciro aho utaza kubwira umuntu ngo kubera ngo uri nakamwe ngo tugire oya habanze iciyumviro mbega ubutunzi bwo tumaririki mbega ivyiyumviro vyiza vyo mariki iyo movement orange nico twayishakako tugeze mu 2018 amategeko y'igihugu yaravuze ko abigenga batagishobora kuja hamwe ko badafise uburenganzira ico gisa kiba nk'igikomere ku bwacu igihe amategeko yumva umenga abanyamugambwe nibo bonyene bogira politique mu gihe abantu bigenga bafise ivyiyumviro vyiza umengo barabakumiriye ntitwashoboye kugira umugambwe igihutihuti ngo tuje matora ya 2018 ko nkuko namanda bivuga umugambwe ntucura inyishu y'amatora ngo nuko aje mugabo movement orange yarashatse n'imiburi buri kigira ati reka dushikirize ivyiyumviro byacu abarundi babimenye naho tutaca tuvuga ngo turatogwa ko tuza amatora mu bunigena mera mugabo reka tugurishe mu mitima y'abarundi tugurishe y'ivyiza tuyaga kwija mu matora yo muri 2020 byaduhaye ubwo burenganzira
amatora aheze abantu benshi bari babikunze bati ntidushobora kuguma twifata nk'abigenga, reka turondere iyo alibi politique, tugire umugambwe utuma turonka uburenganzira naho hari byinshi by'imigambwe tudahuza, nk'ivyo vy'imyambaro, by'amakofero, by'ibiki byose by'indamutso turashobora kubiheba, mugabo umugambwe ukaba un alibi complet imbere y'amategeko utuma abigenga bari Bujumbura, bari Gitega, bari Bururi, bari Makamba, bari Ngozi tukundana, tukumva ko natwe dufise ikintu c'amategeko kiduja imbere kishobora kudutuma tuja hamwe. Ngubwo ubucuti yabaye kugenda turatera imbere, evolution y'iciyumviro catanguye 2006 kugira ngo tugire aho tukigeza, tubone yuko twebwe turiko turavugira politique tutitwaje ishavu gusa ry'utwara, mugabo twiyumvire inyishu zitandukanye. Ikigira kabiri uti vision yacu bifitanye isano n'ibiriko biravugwa mu mareta ubunye bivuga vision 2040 2060 habe nambasi nibaza ko bifitanye isano. Ubwa mbere je nibaza yuko igihe dusohoye igitabo cacu ca mbere mu myaka 2014 tugasubira version zigira kabiri mu 2016 na 18 nibaza yuko ari hamwe novuga nti twakoze hasi twibutsa inguge ibinonko, twebwe twashaka yuko tubaza tuti mbega nta munyapolitike n'umwe aragira ico yandika muri iki gihugu, mbega niko cy'abanyapolitike baguma bavuga ngo tuzogira ibi ngo abantu tuzobagirira ibinye, ntibavyandike ngo banavyerekane n'ibiharuro ngo babwira abantu. Kuri twebwe politike si ibintu by'umuntu yitwa Francis, ni ibintu twandika ku buryo naho twe tutohaba ejo abo bikoresha bo bikora. Namye ntanga akarorero turiko turagira ama formation ngaha muri iyi minsi ngira nti mu Burundi wacu baratwigije ingene bagira inzoga y'impeke, nturinda kuja ahantu kugira ngo uyikore, ufata ifu ugashiramwe amazi ashushu ukabicumba ukabigira gute ugashiramwe umwambiri icira impeke, ubikoze uri Makamba canke uri mu Cibitoki ibimpeke. None imigambwe ni gute ibwira abantu ngo nakadahari ntibikunda, igihe yari kubifise ivyimviro vyiza vyobaho na habo bantu batobaho, abantu bakabikoresha bikabatuma batera imbere. Rero naciye mbona muri iyo minsi hatangwe kuvuga ngo amavision, ngo bagize vision ngo yitwa ngo 2040, ngo bagize vision ngo zitwa ngo 1827, ngo bagize vision. Nanje ndiko ndimvira nti mbega vision ni imyaka canke ico nico no kwita cap umuntu agerako, kuvuga uti mu 2040 twaba tugeze canke na 60 twoba tuhageze ni vyiza, mugabo nyereka ingene uzobirangura. Twebwe natwe ntidufata ibiharuro tuvuga tuti Uburundi buhiriwe mu itekana ni ryari twobushika ko twokora iki, dusha twerekana rero ingene tubikora. Ivyo rero kugira ubitahure no muri bya bitabure bibona ntangura kwerekana abantu babikora baribo, kuko ibintu tugira byose vyitwa ubwenge ntibikunda ata muntu w'umutima bikoze. Ubwenge bwose twosuma mu isi ntaho buzopfa bugeze igihe turi ndyarya, igihe turi mburabugirire, igihe atabuntu tugira. Naho rero niho mfatira ngira nti twebwe kuvuga ngo birafitanye isano ntavyo mbona. Yaba byari bifitanye isano hari ibintu bito bihegwako mbona babifise ico bishikako muri ibi bintu. Ivyo rero ntavyo mbona. Nk'akarorero rimwe na rimwe abategetsi batandukanye abanyamigambwe numvise ibintu bavuga mu maradiyo, nkumva ibintu rimwe na rimwe bashobora gutukana, ndumviriza ibiganiro bihuza abanyamigambwe nkumva ingene bashobora kuvuga bamburana agashambara, nkavuga nti wa mutima ntawo. Iyo rero uwo mutima ubuze kubikora ntibikunda, hakeneye urukundo kugira twemvese amahera y'igihugu, habanza gutangura urukundo, kwiyumvira abandi. Ivyo nivyo bitangura. Ivyo rero ndasinovuga ngo birafitanye isano ntavyo mbona. Kigira gatatu ti twerekana yuko ego ingene ibintu bikora byo bivyamwa uti dukora iki, ikintu dukora nyamukuru no kwigisha